Ikingo kigiye kuba nk'icivugo c'abanyagihugu bo mu Gasenyi baba mu hegitari 160 hafi y'ikirimba kwa Ntare. Aha ni mu gihe haheze imyaka 14 babujijwe gusubira kugira ibikorwa bakorera mu matongo yabo kuko leta ngo ihafitiye imigambi rusangi. Umwaka nawo n'amezi 3 bikaba birangiye baharuriwe amahera y'imizibukiro ariko ngo n'ubu amaso yaheze mu nzira. Aha rero ngo barituye abo bibaza ko bo bashoborera ikibazo cyabo ariko ngo nta cyavuyemo. Kandundura ngo naho baheruka kwitura ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo gutunganya amatongo ariko rero ngo barankiwe kubonana n'umushikiranganje kugira ngo bishuze amafaranga y'imizibukiro yabo. Aha rero ngo abapolisi barabujije kugira ngo bashikire umushikiranganje. Aho bigeze rero ngo bafise icyizere kuri nyene cyubahiro umukuru w'igihugu hamwe n'umushikiranganje wa mbere, abo ngo nibo bibaza ko bashobora kubatunganiriza kugira ngo baronswe imizibukiro yabo. Igihe bagira rusansoma hari mu kwindwi ku mwaka w'ibihumbi 2022. Uno munsi tugeze mu kwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi 2023. Ni ukuvuga haciye umwaka urenga amezi 3 baduharuriye ibyacu. Ico gihe ngerageje gusubira inyuma gatoyi dufatiye nko ku gitoro cagugwa ibihumbi 2450. Uno munsi kigeze ku bihumbi 4550. Ni ukuvuga kimaze kurenga ko ibihumbi 2100. Ugiye kuraba kimaze kwigwiza hafi injuro zibiri. Umufuko w'isima wagugwa ibihumbi 24. Uno munsi ni ibihumbi 40 50 warigwije injuro zibiri. Je cyo nagomba gusaba amakete yaranditswe injuro nyinshi mwaranditse imigeze mw'ijuru. Inyishu ya Maria yindi nyene nimurindiye ibibazo cyaje turakiza. Nagomba mwege nka komisiyo twatoye turabemera kandi turabizeye kandi muri kukivi mumaze kurangura ibintu bitari bike. Muze mubandanye musaba umubonano kwa nyene cyubahiro umukuru w'igihugu se Barundi mushikeyo. Ubu ntibikiri byo kwandika, mugende muganira amaso mu yandi mubonana mubwire ayo tugowe. Turiko twisunga ibihe turimwo nibihe bariko baravuga cyane ibihe by'imvura. Kwimvura igiye kuba nyinshi cyane mbere ahandi bariko baragabisha mbere banashiramwe yuko n'abantu bakwiye kubaka inzu zikomeye bishobora kurinda ibihe by'ikiza. Ibyo bihe rero natwe biraturaba. Je niyumvira yuko ibyo bihe twobyitwaza mbere tugashaka tukanasaba yuko bo tureka tugasanura mu gihe babitwemereye ko dusanura. Murumva yuko inzinzi kubene gihugu twoba tuyifise uko biragaragara kumenga nta mugambi bahafitiye kandi mu buryo ata mugambi bahafitiye ubu vuba. Nico gituma dushobora kuguma turi mu marira n'intuntu ukunye nabandi bariko barubaka ibisagara byiza twege tukaguma turi mu ishyamba. Hanyuma rero je cyumbiro canje nagomba shikirize umenga ahantu hose twaciye cankwe twadodoye umenga nta nyishiriyo. Icyumbiro canje jewe aho maze kugeza amaso umenga twohanga amaso abantu babiri mu gihugu, umukuru w'igihugu hamwe n'umushikiranganje wa mbere. Umenga nibo bantu twari dukwiye kuguma tubaza ibibazo byacu kuko abandi bose umenga turiko turayibabaza niba abandi batubwira nka bya bihe nyene tinivuba n'imyaka ikazohera ari vuba. Twana neza yuko ikibazo kizwi. Nta mutegetsi canke bose ubasha namwe bw'ico yokora yoba atazi ikibazo dufise. Rero uko tubibona je mbona umengo ko bagusa ari nko kutwirengagiza
kandi tuca tugira amakenga aho naho kuko umugambi wa leta uba uteguwe ufise n'ingene bazokora ivyo bintu bafise n'uburyo. Tuca twibaza rero tuti ubwo ntitwohava dusanga ico batubwiye bazokoresha ico kibanza kinyuranye n'icukuri bagomba kuzohakoresha, akaba ari byo biko biratuma ivyikwega batagomba kubikura mu nzira bakagira bati hamwe twobahaye amafaranga hama bakabona n'ubundi dukoresheje imwe twababwira ngo hava bagaca basubira bakagaruka. Miliyaridi 111 n'uduce, kandi leta nk'umuvyeyi turizeye ko natwe ejo hacu yotwibuka, na cyane cyane umukuru w'igihugu cyacu Burundi ni umuvyeyi by'ukuri, naho gutwara bigoye turabizi, tuzomusengera agirirwe ibakwe n'ubuntu, Imana imukoreremo, natwe atwibuke abanyagasenyi dutunganirizwe nka bene Burundi. Niko ndateye akamo umukuru w'igihugu, igihe cyacese gito nukuri turaruhiye hano hafi, arabe nk'umuvyeyi akubita inzu ibifuzi, dutunganirize batwereke iyo turi buce nk'abarundi, dusubire twubake turonka dukika umusaya abana bacu bagira aho baba, kuko nakare barayamaze bati gira aho uba. Umunsi aho ibintu bigeze twebwe umenga dufatwa nk'abana batoya. Iyo umwana muto yarize umuguriye umukate acatenyeye, natwe uno munsi ikibazo cy'iwacu cyo bakiri nk'ahantu gifungiwe nko mu kabati. Nibaza ntagiye kure y'abagenzanje, kuko umukuru w'igihugu yaravuze yuko atamunyagihugu yohohoterwa mu gihugu ciwe. Mbega abanyagihugu bo muri sasu wa sante ntiboba ari abanyagihugu? Mbega ejo bundi tugiye kuri environnement nibaza bashitse twasanze igipolisi kitwiteguriye. Mbega kujya bamenya amakuru yuko tuhava tujya kwishyuza iby'iwacu bakaturungikira igipolisi, amakuru y'ingene abantu baba ngaha ntiyoba bashikira? Mbega umukuru w'igihugu ntiyoba afise kwibaza ingene ababanyi biwe bo muri sasu wa sante babayeho? Nta munsi nawe yo kwibaza ati reka nje kugendera abene gihugu bo mu Gasenyi kugira ngo amenye ibibazo bafise? Manuel Niyongabo aserukira abanyagihugu ati ibibazo byabaye byinshi kubijanye n'ayo matongo yo mu Gasenyi, kuko hariko havugwa n'ibihuha yuko ngo bashobora kuzosanga igitigiri cya bene ayo matongo ngo cariyongeye cyane. Aha mbere bakanagira n'amakenga yuko ngo bashobora kuzoronswa amafaranga yo mu zibukiro ari munsi yayo basinyiye. Rero baciye bakoranira hamwe kugira ngo bahanehane ivyumviro kubijanye n'ibyo bibazo bafise. Mu magrupe dusanzwe tusangiye twarabonye basaba inama cyane, kandi tukumva ko havugwa ibihuha byinshi. Hanyuma turiyumvira tuti ko basavye inama, reka tubaronderere iyo nama, hanyuma tuyage twumve icyo batubwira. Dushitse ngaha rero twabahaye ijambo turayaga, turumva ko vya bihuha vyahora bidushikira nabo byabashikira uko nyene. Nico gituma twaciye twumvikana tuvuye ngaha dufashe ingingo. Ivyo bihuha twari tugize iminsi twumva bihagaze ko twebwe igihe twaza gusinyira imizibukiro baratubuza no gufotora na telefone impapuro twasinyeko. Twumva ibihuha rero bivuga ko bashobora kuzodushirira ku makonte y'amafaranga atajanye namwe twari twasinyiye kuri za mpapuro. Twumvise rero babitubajije ngaha tugira tuti cyagihuha kirashobora kuba arico, kuko turumva ko kiri muri benshi. Nico gituma tubabwiye tuti muzozinduke kuwa mbere mugende umwe atanduru baje gusaba muri environnement hajya twasinyiye, kuko ubu twibaza ko abajejwe kuzisinya ko bose bahejeje kuzisinya ko
babaha amakopi umwe wese ikopi y'ibyo yasinyiye y'ivyiwiwe kugira ngo ayigire n'uburenganzira bw'umwe wese kuko novuga ko ari amasezerano twagiraniye na leta kugira ngo iduhe umuzibukiro natwe tuyihe amatongo yacu rero umwe wese ashoboye gusaba urwo rupapuro yasinye ko bakamuha kopi yago byoba vyiza karubika kugira ngo ndetse naho ibyo bihuha bitoba vyo bishitse bakihenda mu gushira kwa amafaranga ku makonte umuntu azogira ico akoresha mu gusaba ati je nasinyiye none mwashize ko ayatariyo rero twumvise kandi nibihuha bivuga ko hari abandi bantu bo badafise amatongo ngaha bo bariyandikishije ivyo navyo twasanzwe twaragize natwe rusansuma hano twararavye abantu dusangiye amatongo uko bangana tuzobandikira tubasabe baduhe icegeranyo cabo basansumye turabe ko bisa n'ivyo natwe twatoye dusanze bidasa twicarane turabe ubwo budasa aho buhagaze turabe ko kuko abo bantu banditswe bahafitiye amatongo ahanini n'ivyo tuyaze kandi tukibaza ko bizodufasha kugira ngo tumenye ivyerekeye imizibukiro yacu ingene bitunganijwe n'igihe byakozwe tubone ko bikozwe neza ko byategerezwa kuko ahanini nico cyayi tatumye dushika ngaha no munsi yego Emmanuel ariko rero maze gusitura amazu menshi muri uyu mwanya muto imazigwa mugabo dufise ingorane zidasanzwe ubu umugwi leta yaduhaye ntiwemera ko tuyaga ntiwemera ko tuvugana naho imizibukiro igeze ntitugira uwo tubibaza kuko ntitugira uwo duhinyisha dufise ingorane rero yabo tubishikiriza kuko turiko turaraba uko bimeze yaba baratwiyumviye ko ibi biriko biradushikira nabo nyene barabizi nuko bibona barabibona n'amaraporo menshi barayaronka kuko mu magrupe turabicishamwe bikabashikira mugabo kubona tanginga ifatwa biratubabaza cyane bituma rero bene igihugu bamuguma mu gahinda kadasanzwe amafaranga bazoduha ntazotuma tuzibukira nk'uko muzibukiro bivuga ntibizokunda ko turonka ingene tuzibukira kuko ntituzoshobora kubaka handi ntituzoshobora kugura ivyo bikoresho wumva biriko biraduguko twifuza kandi ko leta itwumvirije ikatugirira impuwe nk'uko yategerezwa kugirira impuwe abirongoye yoraba uwo muzibukiro wacu ikawugwiza na kabiri canke na gatatu kugira ngo turabe ko niyo twava ngaha twoshobora kuronka aho tuja twoshobora kuronka aho tuba tukaronka aho tukika umusaya nk'abandi